ndazi kutari kurabyizera mugari wanje nkunda ubu nta kintu na kimwe nshaka bigushavuza kuranyuma ubundi wawe wese kuva ku mano kugira ku mushatsi ubundi wawe byizere chere byizere tora kumengo uri kuri nyegeza ndagusabye iyi message nukuri ni yanyuma kandi irabe ndabe gusa message ariko usanga ari amafaranga yabije nubitse vre sinene nakubwiye iyi message nta yindi message nzosubira kuraba ariko usanga ari amafaranga ndagusabye vre iyi message ni yanyuma na telefone cibika wenyene sawa bravo sibyo okay ubayiki era ibintu by'ibikamana yanjye byo kubigeragezo misi yose nama n'ibigeragezo umushoferi wanje pi imizigo yanje pi riri imizigo utayire ivyo narwi uyu mushoferi nena mpereka kumugwana amafaranga uzi n'ikimbabaje ni umushoferi imizigo yoyo imizigo ni kubabaje imbabaza kubera wende ko ndahomane kuko avuga amajambo nkayo biriza wowe urazi ahubwo uragowe ugiye kwivuka ikirago ngibikira nibyo kuranyipfuriza isiribange neza mbega birahenuka n'ibindi birahenuka ndakubwiye ati biracahenutse urumva uraryohewe kuba byahenutse iyi ni imikoshi y'abahabara ande wiki abahabara bihuriye n'abahabara byo nta kiganza cy'umugore wawe cyari kirimwo nta sengesho na rimwe ryari ririmo urumva rero nuko kuramira ndiko ndaho ubu rero ugomba ukare kundusha jewe duhuga ugererera muri plafo uramaze gufata amabara wowe manzu nyishuri imiyo telefone ashaka kunyika amabara barimo mbega ni mu binyegeza kubeka abagore mumeze nk'uko iyo mizigo mpombye urazi ibintu ibyo maze imisi nduhire urabona ko ndabihombye nawe ukavuga amajambo nkayo ndakubwiye ati wewe ntuzokwifuka nikiragusubire mu kayanja mube ndakubwiye usubiye kuryogora ukanyuma neza usubiye kuryogora nayo ndakwica ndaguhome hobo nahombye imizigo yanje n'umushoferi urazi ko naheruka kumugwana amahanga Joackim nari abapfu undi azoca ndira nizo turefasha ukigumana uraba bahabara uvuga ko uzoraraba urayitogore Niye bitavuye? Tugisha bazi. Turaba Stefan dukineje. Ngo dukine. Nasi ko dukine. Gabasiyoye. None ubu rero naje nzosa kunywa no gufunga nzosa gufungura akabagore muteye gute mwe ibaza ko babajwe n'imodoka yatembagaye kwe kutibaza ku mushoferi we yatakaje ubuzima none umushoferi yaragiye yazibiye ugwiwe natwe turacariho ubu rero
ntuzosubira gufungura ntuzosubira kunywa ntuzosubira gukora ikintu na kimwe wowe wumva utazava upfiramwo mbega upfishwe n'inzara bavuge ngo sindakugaburira kandi wasuma nje ngaho inywa amaji nje ngaho ngo duserebure turyoherwe abandi bari mu kigandara cyo ndagandaye mu bandi urushatse uvuga ko atakintu kimwe uzosubira gukora ntuzorya ntuzonywa ntuzokora iki nk'uko umushoferi wawe azutse umajambo uvuga nyabe mbwa zakurikase ku muntu none nagira ngo ahubwo solution nuko ari kuja gukora kugira nijya modoka yatemvye uronke n'iyindi niwaga umuryamye ngaho nkagufungura bizoca biva he mu kirere ndashaka kusabura umukate w'ingona mugurisha gute Umukate w'ingona ni 6,000. sawa ntekerere isaha neza byiza Nisawa no kuri turashimye. none bimeze gute babakozi Abakozi nari bashasha ariko twarabigishije akazi. Nukuri kugeza ubu bareko barakora neza. Uretse gusa ko bakeneye kongerezwa. Ariko ibintu biko biragenda neza dutanga ama product menshi cyane. Ariko rero karibu nukuri. oya sinicara oya sinicara ahubwo reka ndakubaza akantu kamwe hari akantu nje kwibariza n'utuntu nka tubiri canke dutatu nk'uko biragenda kubaza bose nyene mutware wanje nta tuntu tw'utuntu canke abantu baba bakururana mw'iyi minsi Ha, ahubwo nagirenda ndabikubaza. Umwe babiri. Beshi ni minsi hoho byasatse. Maze iminsi ndamubona kwegana n'abantu. Nk'ubu hirya yejo nababonye bari kumwe na nyaba boss bavuga ko bagende bagere baje kurangurana i Dubai. Abo bantu bo mwimizi baramwokifye. sigaho sabo nshaka abo ndabizi erega we ndazi byinshi kuko mwagenda mu kuva kera mu kibato ibyo nshaka kubaza saba ama business mbashaka nshaka kubaza utuntu tw'udukobwa udusito nyene duto duto Abakobwa. Abademu. none dusito Bajya rero ukuntu banamuzira ahubwo nama nibaza ko ari umuti nabahaye uzi ko bose bahiga jewe abakobwa barankunda bazi yuko ari jewe ndi manager ahubwo yego bose biruka kuri jewe ahubwo sinzi icyapfa nabo uzi ko ta mukobwa ndigera mbona mukurikiye oya dadi jizo mbwira reka ibintu by'ubwana basumbize ndakubwira reka gutwengasha nimba ari utuntu yaguhaye jya mugira x3 gusa ukambwiza ukuri imbaraga ngo bakwita ni ukuri no yaguha urazi yampaye abo bakobwa barandembeje ukuntu ngoma ndabahenda yose wose nga ndayabashiriye yego mama none uragiye none aseze urakomeye kumwe cyane ngo tujye kuraba Beninye je numva ndamukumbuye we numukumbuye ngo tujye kumuraba uranakora dawe simba ko tujye kumuraba kurabona na rugero rugamba ariko ntigoroshe tutamugwanye ko byo mubere urugamba rukomeye rabusimwe mwana mama tumushikeko je numva ndamukumbuye byaba byiza je tukagenda tukagirana tukamuraba sinzi rero uko byumva
ariko wira reka je ndakubaza ikintu kimwe kweri gute fofo umusaza we atabaye yuda kuko ndabona ko afise certificat mu bujyaja kabisa uva kungana kubwira nkaho umenga hangayikiye urugo rwa Beninye ngo muze kuja kumuraba nguri mu rugamba rutoroshe nkaho umenga aramukunze kabisa reka renda kubwira ikintu kimwe ndagushimiye rwose kandi biriko biranyereka neza ko hariho ubwizigirwa nkwiye kugirako kuko urinze unyumvisha audio y'undi muntu kandi ankora w'umugenzi wawe gusumba jewe igihe tumaranye birerekana yuko n'ibindi byose no kwizera right no ndakoze Imana ikirere Kevin uyu muvinyo wa boss ndawuguhaye ko byoboneka ko hari umushitsi w'iteka nawe uharaye wa bosi umvinyo wa bosi kandi ariko hafi wawe bica bisigura ko izana rira ko canke icana mwacanja ngaho ngo ndagusukiye uyu muvinyo wa boss ndawuguhaye ko byoboneka ko hari umushitsi w'iteka nawe uharaye kandi urabizi boca bansorega ngaje ndashumbye sinzi rero ubu ndabona ko ibintu ari sawa mugabo turacakeneye abakozi je mbona ku ruhande rwanje two kongereza abakozi kuko abahari bakora ibintu byinshi bakaruha okay rero sinzi turabe twongezemo nka 4 baza gufasha bake twari dufise komsa company cha izana umwimbo nangorane ongeza abakozi nta kibazo urabe gusaka akazi barakora neza kandi akwizeye oya ni sawa kabisa je ndiko ndaraba kuva mu ntango z'uku kwezi dufate ibintu byagenze neza uretse ako kabazo gusa ko kongeza man power ibindi ni sawa cyane nibiki mabujerega je nk'ubu mpomye nariko ndasenga bya mwe muyera ari yankarishije nagomba mvuga ati n'abandi basenga biyugaranye abandi basenga biyugaranye abandi basenga biyugaranye yo nari nugaye kugira ngo abadayimoni zarasenda ntibasohoke cyangwa nibi baguma banigurire babe byagucanze n'ukuri none mabuja none nk'ubukiye wewe ngiye gutora jimwe muri frigo gusa wenda kwicara ubona ko oyaha numva nibiki nama mabuja wicara ndabikugiriye sije none yegana nakorofye none karimo baba bakorofye ndio mabuja reka basi ndagusukire oya ndisukira nta nakimwe oya amara akantu kabaye mugabo urambabarira sinivanze mugabo hari akantu kabaye ejo bundi mudamu wawe yaraje asanga ajya ku kazi mugabo rahatsa twaraganiriye neza kandi bigenda neza atame wanje mugabo hari ukuntu yereka arambaza utuntu ubona ko ashaka kumera nk'usopamwe amajambo nanjye ndireze ruva sinashoboye kumubwira
uko byari byose amera nkumbaza yuko atabakobwa baza hajya mugendana. none ubu yarutse mu bintu byo kuncunga navyo Boze uko gucunga uraza ko badamu akunda kugira utuntu tw'udusaku petete usanga ari ahantu baba baramubwiye nk'utujambo tutari twiza. Yavuga ati reka rero ntihigira ukuri. abadamu n'abana mu mitwe Je ubu nta kindi ngiye gukora atari ukongereza abakozi gusa. Keneye umwimbu. n'abagore umuntu agira abishinga reka shareka Yabo tujana aho turahazi. Ndakwereka ngo nkwereke ingabyo. Ntibishasha Joackim. Tambuka bakure. Sigona ndirimbi. Urazi rero mabuja. Je ngaha burya bossi kugira nzane ngaha bya grand frère. Kugira nze ndagutwinza ugira agatima keza. Rega muri mariage ababibi biseke, ababibi bidaje, aho uba mufise inzigo y'ibintu mwabonye mu rubanza bitagenze neza. Reka ndagusukire ibindi ndaza kubibandanya inyota yaheze. Gusa rero mabuja burya hari ibintu wowe utaruzi. Cyo kwa muganga narigeze kugwara kanseri yo mu bihaha yo kutanywa amazi menshi. Rero nashaka wanze ndaguha amazi. Kwera iji si byiza kuyinywa. Amazi n'ubuzima. Unzeye nawe byinshi. Yangureke kwayuza. Sawa, zani yo jinyaruzi. Mune uricaye. Iji nirakanya. Bireka ndabiheze ndaza kwibameje gufungura. Urakoze ujya unyorohereje. Reka nandi ndayinywera. Mabuja none ayo mazi yose uramara. Gusa rega mabuja uri kuyanywa nka umengo niji yagotomera ukiri inyota ihere. Ndagotomeye gute n'inzara numva Joackim wewe? Wanyimye jingo ntirakanya we ngire ntekamwe buke nimara inyota. Sega mabuja nagomba menda kora isuku kwizi ntebe. Oya je mbona zisa neza ntaza amasuku ngaha. Ziracafuye mabuja genda uraryamye mu cyumba unywe nayo mazi. Ndabona umunsi byakunaniye ngiriye. Ega mabuja ho waje usanga ndiko ndakoropa isima nk'ubu wowe urandeze. Iyo ni sima cyane n'amakaro we kuzomara amazi. Yo n'amakaro. Ni hatari. Rero mabuja ugera na ujye ugumye ngaha amazi yo kujya mu nda kubera uba wicaye ukugenda uryamye. Gusa ngenda kubisuha kare ntaje. Ukoze n'ukuri ukoze. Nase waza umusura kugora. Naho amazi yarananiye. Iyo ji ikanye zose dodo ngiye ngiye kuruka nasi. Madamu itumira guhamagara ndazi ko wibereye mu mubabaro urupfu rw'umugabo wawe nanjye nagwakiranye umubabaro urenze cyane kubona wihangana navuga ati pole nagisha nshaka kukubwira ndashaka ndagusabe ejo uzurondera akanya udoce ku kazi vugana na comptable ku kazi aka message nasize ashaka kumpera namusikiye amafaranga na 2 million ashaka kubara gufasha mu byo kwingunganya amaziko n'ibindi amukomeze kwihangana byo mu isinuko Sarushe kwakira muganga ntakundi.
sinzohaca sanga pinone. amasaha yose uzobonera umwanya wose uzobona ko ushobora kuronka uzohaca. Imana niwo mugabo w'abapfakazi kandi wese yifuza. Beni, wizi neza yuko naenda gukombeja mperuka ngaha cagiye twazirana na Fofo. Hagati aho shaka kumbuga kuri Keza. Ubu tugeze mu mezi turiko dukwiza amezi 5 kuva igihe tuvuye ngaha. Ndibaza yuko ubu ari sawa ko vyagenze neza, mu rugo ari bon, umugabo ari aha n'aha. Reka kunkora mu nkovu nyizi. Kijya gihe hoho byanagendeye ku buhoho hirya y'ejo. Kwa rumodoka gwe gwatembagare hibe. Uratangara. Ivyo nibisanzwe sha. Nkiza amazama ndagaye. Ivyo nibindi. Ikibabaje rero. Ntajya nanywa nta kintu kimakura. Ngo zama modoka ngo zaratembagaye, ngo zaba shoferi ngo barapfuye hewe, ngo umushoferi we ngo atazuzi, ngo nazosubira kurya. Ewe mwiza. Narakubwiye kuva kera sha. Wanga kuvyumva. Ubu hageze ko azosubira gufunga ari kubera umuzuku baye. Umushoferi, imama imodoka, imama umushoferi, imama akazi, nugambire ko uko byari biri ubwa mbere. Noneho bizogenda gute uwo muzuku uzoba ryari? Ahindutse razaro canke bimeze gute? Ewe nama narakubwiye kuva kera. Na nubu nishimangira kuvuga. Uwo muntu azorindira abazuka bizogenda gute? Ewe nakubwiye kuva mbere yuko uwo mwanya ataguha afise undi muntu awuha. Ubu rero bigeze ku ndunduro, bigeze ahamanuka. Ahubwo ico mbona cyo koroha atarasesagura ibintu byose ngo abimare, musabe divorce. Tori umugabane wawe nawe gumye wiwe asesagura ivyo vyiwiwe ivyo umugabo bifise. Jewe Mukamusoni Benini divorce nico kunda mu muryango iwacu. Ngira ngo nabanyokuru nabasokuru hari nabasokuruza nta yemwe tugeze tugira ibintu vya divorce. Tuzogwanira hanyene byumuka bija hariya bigarukino cha divorce nikirimo. Ivyo yigira byose ngo yonkomesha ngo no vy'umutima ngo nkacika intege. Nigikunda kwana divorce azoguma mbona hanyene mwiyinzu no tuzogwanira. Divorce jewe ndawukana. Nukuri maze iminsi ndakurondera yenza asanga waramaze kugenda. Mukumba bayi. Narumvise ko mushaka abakozi. Cyasanga mu byo nigiye byose haje nashura mukuru. Wewe zibiki? Telecommunication. Okay. Sawa, wewe andika ikete, application letter ama PV n'ibiki byose bishiye muri envelope. Sorry. Sorry. Okay. Sekretari dushabima. Sawa? Mwana yanje inzu ndayiruka kuri mariage. Cagiye abantu mikuru baraje. Ego shaje twari mu stress yo gupanga ibintu dusubira. Reka kijya gihe gusa byari biryoshe. Ego. Hewe entre mvuye gusenga. Shamwana ninde nshikura umukobwa wanje. Ubimeze gute? Ndabona ko bimeze neza. Ubonera ye. Nayibonye. Byose cyakindi cyarakunze para yarabinyanyuye. Oh yasha. Nasaba nyene biraho tunyene. Birenze. Wapi nta amélioration n'imwe hari kabisa. Oya ariko entre-temps namwibise ko yagiye muri stress imodoka yiwe yagize isanganya. Kandi n'umuntu arapfa. Ibyo byose urumva ko bituma umuntu ashobora kuba
ivyiyumviro bica vyongerekana gusumba ibibazo yari afise. ariko uko biri kose nawe nta bantu urabura none iyo ubuze umuntu bica bisigura ko utarya, bica bisigura ko atakindi gikorwa na kimwe usubira gukora mu buzima bwawe motife ngo wabuze umuntu. Nzira icyo mbona cyihuta. Uno munsi pasiteri hari ijambo yatwigishije ko kandi iraba mu ngo reka ndarikusangiza nawe rirabe kubera nta yindi nzira n'imwe yo gusohoka ibi bintu atari Imana yonyene ivuye mu ijuru ikabashungurikiriza ko mpamvu yera. Urumva? Kandi rero wihangane ibinye n'ibintu bihera bivanye nayo ma stress n'ibiki ni ikintu ushobora gusenga ugapfukama ukabwira Imana kandi ntiwirande ntiwumvize basesa nkuyoze. Ndakwerekera ijambo pasiteri yaduhaye kandi rero umenga yari yayivugishije ko yuko mpavanca ngaha iri muri kuvayo kigabane cya 38 karango ka 20 kavuga ngo impambo zose z'iryo hema ni z'urugo ruri kwikuje impande zose kandi zari zikikujwe n'imiringa y'inzahabu. Uriko uravyumva? Bisigura yuko ibiri ngaha byose ibi byose muri ko murabona ibi byose Imana irabikikuje. Nimba twe turi ngaha turi mu ihema ry'Imana rero nta rugo na rumwe rutarimo ubushobozi bw'Imana yera kandi ukomeze kwizera byose zobikora. Hanyuma nta byishimo uvuga kiretse yuko ngiye umutwaro wawe ndawutwaye kubera uracyari muto. Uyu musaraba ntiwo wiremeka wenyine kandi ntuzurumviriza abasesa nkuyoze ndasurinye ndagusubiriyemwo utuze utekanye. Ekeza rero oya mara nawe kaje basi ndakuzimanye basi waza ko apetita cigenda nyataye kandi kuguze ngaho kimwe gusa ngiye kuvugana n'umugabo wanje oya nasubire apart yuko tubiragije Imana ndazi neza yuko bizogenda hama mwiza nari ngenda kubwira nta kindi kintu gitumye ndaguhamagara ngaha gusa amakuru amashusho adateye amazi. Sheri wawe agomba kurogora byawe ukiyemo cyane. Ati sheri jembe n'ibyo bagabo ngiye kubyihoza kuko umuntu atari akamaro k'abagabo biye bera izi mpamvu reka ndakumara amazinda ndabi yari jisho Yesu sa ibyo nike nabigize n'amaso yanje oya hama ngo bagabo ndakubwira mu hari divorce ngo ya ngo ibiki nibiki ndakubwira tukunuku oya hewe nije ndabikubwiye nije namifatiye ni foto yiwanje na telefone yiwanje niko kuramuzi uyu mwana ndamuzi hewe ni n'umwana mwiza atasho ntibaze ngo nizasire yigucana guca ni umwana mwiza atuje ndakibazo ndakimwe afise uje wandushiki cyawapi gusa ikibazo gihari sikosa ry'umukobwa kuko umugabo wawe yamubwiye ko atana umugore afise kangere gwanga niyo mbwa y'umugabo ndayerekejewe Daniel unyene niko bimeze ugiye sinumva ko nomugara ugiye kugira ngiye kuguhanga n'iyimbwa y'umugabo jewe kumbe nta nibaza ngo iramvanga nkibaza ngo rubashi kumbe nivyo reka ndarantangaje cyane n'izo foto manza oya sinokwicara sinumva ko muje neza mu cyare ndakubwira none ugiye guhangana n'umugabo mu gihe ujanye ugiye uko nyene uzi uko ashobora no kukwica naje nitwa Jakano ndaguha kandi ndakwinginze ukore nkuko ndabikubwiye umviriza shamwana wa mama kandi
kintu ndagusabye ugenda uyimubikemo ku buryo bw'uko hamwe azibagira ati ubu n'umugore nari nararongoye cyane uyimubikemo ariko konseye no guha ntuyimutera ahantu ahita apfa uyaranje uyimutera ahantu adahita apfa ahubwo azogumana inguma hamwe anakubonye agumana uruguma ndabyimenya wowe bayi urakoze bigira ahubwo nagira ntuvuyeho ubyemeye hehe ndakubwiye utange divorce ukanga oya ubu ugiye kugira ntugiye kwihekura wowe nyene karibu banyonya gene gisa byinyo byacu oya nabifutse kuko ivyo byinyaruza cicira ko n'urukonda ari ikintu gikuze nyarutsa cyo kuryama mawe nje kuryama nyaruka va ngaho navyumvise haguruka hey va mu maso hey gene rusa byonye byo sikuntu bimeze mengo sinzi niwe wakuye Joshua we Joshua anyoze yarekanatsa kuva ryari wowe mpamagara mwizina kuva ubunyene sivisa kagaye karenze ubu urabonye ko turiha rero usigaye ushaka kumpagarara hejuru nandi mugufi nabaye muremure rero cyane nandi muremure nabaye mugufi nibikije gufasha kuba ntegenda kubita ni kofe usigaye ushaka kungira umubise byo bingana niho woba ubona yuko uhejeje byose bimaze niyo solution kuba ntegenda kubita ni kofe shaka nkubita neza gushaka wewe ko nane gukubita wewe kubita nane kubita iyo ni mbugita oya kubita iyo si brochette we kubita oya kubita kubita iyo ni mbugita iyo si brochette washaka nkubita kubita no we reka tuvugane basi oya ntabwo reka tuvugane